Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata c'ubutungane. Leta y'u Rwanda ejo kwa gatatu ku mugoroba yatangaje ko izokunguruza imikiririze y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 200. Sentare nkuru iburanisha ivyaha mpuzamakungu na njabukambibe y'u Rwanda muribuka ko yaciriye Paul Rusesabagina umunyororo w'imyaka 25 mu gihe ubushinjacaha bw'ico gihugu bwari bwamusabiye gupfungwa burundu. Umukobwa wa Paul Rusesabagina ariwe Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura mubwira ingene bakiriye ubujurire bw'ubushinjacaha. Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari no gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibingi yari politiki, ari message bashaka kohereza. Ahubwo ikite n'agahinda nuko ungu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inkiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunité yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dossier y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politiki, kandi ko bafata decision zivuye ahandi. Uko ubushinjacyaha bujuriye, kubera iki mwebwe mutigeze mujurira kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire? Papa ni ifungwa ya politiki, uburenganzira bwe bwose bamwimye abavoka be, ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera, nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo condition ntabwo umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau, kandi papa byerekanye ko ari ifungwa rya politiki, kandi ni politiki gusa izamuvana muri prison, ntabwo ari runo rubanza. Uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza, ko azahavanwa na politiki. Inteko nshingamategeko y'Uburayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi, ariko perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho, uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera. Wowe iyo urebye uko ibintu byifashe, urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza? Ego, kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko nta butabera buri mu Rwanda. Ni gute ushobora kwima uko abonana n'abavoka be? Ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye? Ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri selule? Ibyo byose byerekana, kandi ibyo ni basique, ku buryo byerekana ko nta butabera buri mu Rwanda. Ibyo bintu biri basique ntago binahari. Rero iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera, ibyo ahubwo bamaze kwerekana ko nta ruhari, kandi ntabwo ari abo barabyerekanye, ariko n'abandi barabibonye. The American Bar Association, the Clooney Foundation, the European Parliament, the US Congress, the Human Rights Watch, Amnesty International, ni benshi cyane, ama-organisation, ama-parlement, ama-gouvernement barabivuze. Donc iyo abantu benshi babivuze, President Kagame akavuga ikindi, aba yavuze ibyo ashaka kuvuga, ariko abandi bose baba babibonye. Rero dutegereje action zizakurikira mu magambo abapolitike internationale ku isi yose bavuze, bazakurikira ibyemezo bafashe. Ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe n'abo banyamahanga? Njyewe ntabwo ndi umupolitike, njyewe ndi umwana urimo uravugira papa. Ziko abapolitician bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe, ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma, ahubwo bazakomeza bashireho pression kugeza igihe ko papa ataha.
tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujonya kampanye ya liberation ye. Donc kuriya Kagame yashaka gucekesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga, ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga. Karine Kanimba ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yarungikiye Ijwi ry'Amerika yagize ati twunguruje urubanza rwose kubaregwa bose, hari byinshi tutishimiye, tuzobisigura muri sentare igihe cyo kuburana kigeze. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi uno musi kwa kane bwibutse imyaka 28 iheze Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatowe biciye mu nzira ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ukavuga ko ivyumviro vyiwe bitaraja mu ngiro. Uwo mugambwe ubivuga usigura ko hacibonekeza abantu bicwa, abapfungirwa ubusa n'igiturire gitangwa mu gihugu. Hagati aho ku nshuro ya kabiri leta y'u Burundi yagabanije ibitigiri by'abaja kwibuka abanyeshuri b'abatutsi bishwe mu 1993 inyuma y'igandagurwa rya nyakwigendera Ndadaye ahitwa mu Kibimba. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Erojo Birikaneza akoresha Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Ibirori byo kwibuka President Melchior Ndadaye byabereye mu gihugu cyose, ariko nyamukuru byari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misa yasomewe kuri Cathedrale Regina Mundi, mu nyuma baja gushingwa n'izamashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza citiriwe kwikukira hagati na hagati mu gisagara. Anatole Rubenyange cegera ca musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura yisunze igice ca 12 c'intumwa Luka yibukije ko atagushira hamwe ataha abarundi bazigeza. Urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'abarundi bose, mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene, urahava ukazimata ukazima. Abahutu ntibashobora kwaka urubeya bonyene, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatutsi ntibashobora kwaka urubeya bonyene, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatwa niko kuko abahunze batagarutse ngo bave mu magorwa barimwo, urubeya rw'Uburundi rwaka ntiruzoba rushemeye. Umugambwe Frodebu wa Ndadaye usanga ivyo hanira bikiri kure nk'ukwezi. Cyekra vya Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero. Guhungabanya agaciro kazina muntu birahera. Turabona abantu bicwa hirya no hino. Demokarasi kandi nuko umunyagihugu wese abafisa agateka agatunganirwa, siko bimeze muri igihugu cacu. Ufashe rero ni ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasirije igihugu. Ufatiye kuri ibyo agaciro kazina muntu nk'ibintu byo gufunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi n'ico bazira. Nahimana asaba leta gushira mu nyigisho mu mashure ivyumviro vya Ndadaye nk'uko yamugize injungu ya demokarasi. Icambere na mbere dusaba leta yuko yoshiraho inyigisho zijya migambi nyene icubahiro Ndadaye yari yashize imbere zigashigwa mu bitabo by'amashure, haba mu mashure y'intango yisumbuye na kaminuza, bikigishwa no mu ndongozi cane bamaze kumugira injungu ya demokarasi. Ni ngombwa hari ibintu vyiwe bimwe bateza kwigisha. Mu kurindira ko biba abakenyezi b'abategetsi bicanywe na Ndadaye nabo bayisaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa co kimwe n'abana babo. Jacqueline Karibwami umukuru w'ishirahamwe ryabo Avode. Ishirahamwe Avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa cyo kwibuka no gushira President Melchior Ndadaye mu ncungu z'Uburundi, hagashirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imvuvyi ziwe bashigikirwa. Kubw'ivyo ishirahamwe Avode yifuza ko igikorwa cyo kwibuka nyene icubahiro President Melchior Ndadaye cokorerwa n'abafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cari cabashinze. Ibabaje bamwe sivyo yabaje abandi. Urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi benshi. Muri bo harimwo abanyeshure barenga 150 biciwe ahitwa kw'ibubu n'abarimu babo muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Barabo kuri Sekibimba. Kuva mu mwaka uheze leta yategetse ko baja kubibuka batarenga 10. Dr. Niyonkuru umukuru w'ishirahamwe ya Genocide Kirimoso yasavye leta kureka abantu bakibuka babo ko bavyifuza. Ishirahamwe ya Genocide Kirimoso risavye leta y'u Burundi yuko imigirwa nk'iyi twunamira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'ikiza cy'ihonyabwoko, uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atabihiza amacakubiri no kugira ngo gira bakeya. Turazi yuko iki kiza ca COVID cadutse biza kwitirira
mugabo ukurikiza amategeko si bamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikiza. Simon Suguru nawe yaserukiye abavyeyi baburiye abana kwibubu asaba ko ababiciye bo hano wahisunzwe amategeko. Kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose. Umwaka uheze sentare ntanyuzwa y'u Burundi yahanishije ibihano vyo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera President Pierre Buyoya babisikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996. Batanu bonyene abasirikare ba koloneli nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko biri mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata ico gihano nk'uko atacabaye. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokrasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972. Inyuma y'icwa jiwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge Urikaneza urakenuye. Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi, ico gihugu cemeza ko kimaze gusinyiranira n'amasezerano atari make n'ibihugu bitandukanye cane cane vy'Abarabu nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi yo gukingira abakozi bato bato cane cane abakobwa. Mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje w'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye no gusinyiranira ayandi masezerano nk'ayo n'ibihugu vyinshi vya Afrika. Albert Shingiro hasigura ko ayo masezerano yose agamije gukingira abakozi b'abarundi baja gukorera muri ivyo bihugu. Yamara amwe mu mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi afise amakenga ko ari uruyeri rufise intumbero nk'iy'urudandazwa rw'abantu. Ido nido n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru. Mu Burundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemwo. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamwo abo bakozi. Dutanguriye muri ivyo bihugu by'Abarabu kuko ari byo abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi. Navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu ca Qatar, ca Oman no mu gihugu ca Emirates n'ibihugu duhana imbibe nk'igihugu ca Congo, ca Tanzania naho nyene birashoboka. Mbere turashobora no kuja muri za Nigeria, za Congo Brazzaville, ahantu hose baba bakeneye abakozi, no muri za Guinea Equatoriale hose kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi. Kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikabaha inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane. Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganje Shingiro yabisiguye. Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato cyo no kwita les ouvriers, bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya, ibyo kura by'abana, gukora mu mazu, isuku n'ibindi. Iyo n'amasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri na yaraba les métiers ntonto nk'izi z'abakora amamodoka, abafundi b'inzu, abatera ibiti, abatera amashugwe, kandi nkuko mubizi agashahara kaba kisununuye gusumba ngaho iwacu. Nibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite. Naho biruko amwe mu mashiramwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maître Immaculée Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika. Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira, barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze, ari abarungitse ukugene bashitseyo, harimo uruhara rw'inzego za leta.
hariho abavuyeyo, hariho abatashe barahindutse batakira abantu, ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakorera ibyaha bigezwe bahana. Umushikiranganji Albert Shingiro arabahumuriza akavyamirira kure akanongera ko kuguserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu buzokurikirana ico kibazo. Turafise ubuserukizi muri Arabie Saoudite, ubwo buserukizi rero buritaho abo bashiki bacu babagize ingorane. Ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura kandi aho bishoboka barabafasha. Navuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko. Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe bitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ivyo bihugu. Baremeye yuko tuzaturugurura kino kwita amakonte mu mabanki yabo hariya ku buryo batamuhemba cash, kuko kuri cash nta umenya ko bamuha umushahara ukwiye, bashaka guha wahembwa $500 baguha $100 bagaca ati uvuze turakwereka. Abo bakenyezi baserukira abandi mu mashirahamwe yigenga ntibanyugwa niyo nsiguro. Maître Hunja asanzwe ari no mishirahamwe y'abagore bize ivy'amategeko mu Burundi. Ayo masezerano arateye ubwoba, yaje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimikije itegeko canke bishimikije ayo masezerano, atakigiye guhinduka mu kazi bakoze, kuko nibaba bashizeho itegeko kugira ngo irungike muri ivyo bihugu bazoguma bakoreshwa ahandi, kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza, bugufatwa nk'abaja, bukuja mu bushurashuzi, nta kizohinduka. Nkuko biri muri raporo y'igipolisi mu kiringo c'imyaka 2 iheze, abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye vya Afrika y'ubuseruko bajanwe mu bihugu vy'abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko. Leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushiraho amategeko atunganya ivyo bikorwa. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.